ndakunda mbaye haga n'umutima wanje wose ndakunda ukuntu avuga ubutumwa bwiza nta bwirate burimwo nta cakira abagore ndumva nta cakira amazu ndumva turakeneye gusaba Imana ubwenge kugira nivyo tuvuga tuze turabivugana ubwenge bitugirira akamaro muri twebwe rega nubundi tushaduguma tuboneka teba aba influencer urumva ni ryatabi nyene gigende vuga ibintu bizima ivyo bintu bizima utabifise ceceka unume wumviriza ivyo abandi bavuga mbere nce mboneraho n'akaryo kubabwira abantu bari mu bantu bagiye baravuga yuko bitari bikwiwe nka batwe bwo dutumirwa ko canke iki burya se barundi n'umuvyeyi w'abarundi bose yego kandi umuvyeyi n'umuvyeyi mu rugo mu muryango abazi uko abana biwe bose bifashe kandi abana bose naho vyara abana 10 ukavyara abana 15 bose ntibashobora kumera cyo kimwe ariko bose baguma ari abana bawe washobora pasiteri wenyene bajya abakozi b'Imana hariho nk'ukuntu ushobora kuvyara nk'abana 10 wavyara abana 10 ugasanga harimo umunywarumogi harimo umusuma harimo abasambanyi yani umuma wose ugasanga yifitiye ibintu vyiwe dushobora guca bimuhora hariho nk'abantu batubona nk'ibicibwa batubona umenga nta jambo dufise batubona ivyo dukora batubona nyine nk'abantu baba baborewe urumogi ariko umuvyeyi wacu babona ko atahura agaciro k'ivyo dukora kabisa atahura agaciro k'ivyo dukora kuko si vyabose sico gituma tukomeza kumusengera ku Mana Imana igakomeza kumuha inkomezi zirenze izafise no munsi igakomeza no kumwongeza n'imyaka yo kubaho yirambira umuvyeyi wacu kabisa mbo igitega nahabonye fresh naranahakunze ameze fresh kweri ntaco nahagaye gusa no ko atadukumi twiza nabonye dutembera mu mabaraba Chakira inkumi Chakira umwana yaryoshe Chakira arabuze n'umwe atembera mu ibarabara eza mwijuru kumana tuzurirayo bagenzi nkuko mutubona nkuko mubibona every day every time kila kitu kinakuwa kiko poa sana ni Alvin Gucci Janja Lao sharpshooter the morning star all the way from Burundi Bujumbura like nobody can do that. Welcome to our professional game. Yes, behind camera mwite Mr. Vibe ni wabahama image ameze neza cyane ndamugarukanye kandi wa muntu wanyu ya ntumwa yanyu ahatana kimwe mwokora ngo kigende neza ntamufise canke tutamufise my big brother Cheval amaso ko atabona no munsi ndirya nkaribona rirabona ariko riranka ariko rikabona ryanka karibona mzeo gucakira pa Chakira imari z'abapasiteri bamye ngo bazontuturinga umuyo mu gutwi mbe nta muntu yofashe nimero yambaye haga ya pasiteri mbaye haga iyo oyibura ndakunda mbaye haga n'umutima wanje wose ndakunda ukuntu avuga ubutumwa bwiza nta bwirate burimwo nta cakira abagore ndumva nta cakira amazu ndumva wewe ni sawa usigaye ugenda winyegejesha kubera randi yagize bega notinyo rya muswa kya kimyira no gitinya gute wow Cheval fresh lakini jemenze fresh ndashima Imana ibikorwa bigenda gute muri rusange mbo ibintu byose bigenda neza mbo muri make jewe navyutse nkashira ukuguru mu ibarabara mbo mbona ko byose bimeze neza ibindi bishoboka mba numva basi ndi mu nyongera basi yego kuri stati yawe ryari narabonye video ihugaragaza uri Gitega mbe nibihe bikorwa byari bikujanye hari hareje ejo mbo urumva ari ukuntu amashetani yanje yafashe ca ntembera kaba ndaraba ukuntu igihugu cifashe haraba bene igihugu ukuntu babayeho ukuntu bariko bararya
Kora je ntuzombwira ngo abene gihugu bameze neza ngo bariko barajya neza ngo bameze neza atari byo ngo je nce ndavyeme. Oya sinshobora. Uri nka Toma. Ndi Toma yiboneye. Canke ntembera nasanze abene gihugu bameze neza basa neza cyane. Baro muri make bari mu buryo n'uburyohe. Bari mu buhiye. Narabonye n'ubundi waratembereye ahantu hatandukanye kuko ngerageje no gukuraba wari ufise ivyishimo bidasanzwe nkaho umengo chevale yafashe rutemikirere imujana ahandi hantu kumbe yari yibereye Igitega ariko kukamwemwe kenshi cyane. Bo jewe mu majambo make umurundi w'umutima akunda abarundi bagenzi we akunda abarundi bene wabo. Jewe nitembereye bugingo je meze neza nkabona abandi bameze neza nanje nivyo vyishimo vyanje ko je sinipfuza kubona umuntu ari mu marira ari mu magogo. Iyo mbonye umuntu ahimbawe nanje mba mbona ko mpimbawe. Rero hajya ndyoherwa nuko mba mbona abandi bantu baryohewe bameze neza. Naho tutoryoherwa twese isi yose ngo Burundi bwo abarundi bose ngo turyohererwe rimwe. Mugabo benshi mba mbona baryohewe nanje nkaryoherwa. Wahabonye gute Igitega? Mbo Igitega nahabonye fresh naranahakunze. Ameze fresh kweri mbo ntaco nahagaye. Gusa no ko atadukumi twiza nabonye dutembera mu mabaraba. Chakira inkumi chakira umwana yaryoshe chakira arabuze n'umwe atembera mu ibarabara. Oya ndakunda kubona abakobwa beza mwibarabara biya bintu birandyohera. None ko numva Igitega ngo baruzuye mzee sasa ngira n'abashoramari babagiye kudandaza mu ijoro. Je narinze mvayo nabuze n'umukobwa n'umwe yansamaje canke bose bimanukiye BJ ngira bari bamanutse nararavye ndabura. Narabonye warashoye kwishikira no kwa Nerina ati hajya kuri jardin yiwe nimba bahita gute mbo nimba bana simbizi ne wahibuka je ntaho nzizira njya ariko waragaragaje nyene ivyishimo bidasanzwe kuburi hajya haboro nyene mbo muri rusange isuko naryohewe kubera ndi hajya naryohewe yuko nafashe urugendo nyarugendo ndarushikamwo meze neza hama ndarabe ubwiza bw'u Burundi numva ndaryohewe tu. Niyo nza kuba ndi muri toilette nari kuryoherwa nka ujya nyene. Ngira ibintu bitatu ugishika hariya umvise ko bino bintu nari ndavyifuza kubihasanga hano hantu. Igitega muri rusange Igitega hose yego mbo cyambere cyo ndakunda ukuntu hakanye. Ndabona ukuntu nyene hakanye hadakanye cyane gose ari hagati na hagati ndabikunda ico ni cyambere cya kabiri naco iyo shatse kwigotomerera inzoga sinsabikanye ngo tumvuga ati mpishushe kubera mbanzikanye n'ubundi banjyo cya gatatu naco ibinyama ntabagura ibinyama kuri prix normal ntabagura naguze umutwe w'ingurube urutwe kwagano kwa mahonero naje navuze ati nanje bwira ndabakomeje nta nisashe ndarushiramo narukwe uko nyene bitwe birekera urumwa rukado cira watakari yagene oya naruriri ino naguye sasi waje urumanukanye ndarumanukanye urutwe runini w'ingurube amahonero aya mbere uraza umutwe w'ingurube ikintu je nkuru basi muri usanga ingurube yose je ndayikunda ku mutwe je nkunda rya matwi narujya runwa rujya gwimba mu kuzimu rujya ruzura ibicafu niko wataka rujya rurasosa cyane yo je ndarukumbura arororeka yesira umukozi yo nasigaje ntibayitwa. Yes bakunzi wa Yaga TV nkuko muvyumva tubanza kwaza gutera story tunayaga mu bitandukanye. Cheval itumye uyu munsi ndagutumira kugira turabe ivyo tuyaga narakubonye n'abarundi benshi muri rusangi barakubonye ngo bakubonye he twarakubonye waha witeka didasanzwe nkuko benshi bama bavyifuza canke nkuko benshi bama babikora bakanifuza basi no kunabikora twarabonye uri mu ba influencer batandukanye bari batumiwe na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye waruberewe mzee. Asante n'abantu benshi bari baberewe batandukanye asante ariko nkeneye simbizi wenyene turaza hi ariko ujya mubonano imbere yo kwanza twinjira mu bindi tubabwira abarundi n'abari hanze y'u Burundi ijya nama yarijejwe iki
Oho, mbo icambere coco kuri jewe yari iteka ridasanzwe kabisa. byari ibintu basi nahora nipfuza kuva kera nkiri muto kandi buri murundi wese nta numwe atovyifuza nta numwe atovyishimira kuba mu maso ya nyene icubahiro n'umuguru ya nyene icubahiro umukuru wacu ciza c'u Burundi. Mbo ariko arayaga yicaye ngaho nanje ndi ngaha ndamubona. Ewa numva umutima wanje wuzuye ivyishimo cyane cyane burya ndi umuntu ndambirwa no kwicara ariko umwanya wose namazeho ntarumva yuko ndushe no kwicara ahubwo naguma nishakira ko umuvyeyi wacu yoguma tubwira. Mbo narageyo cyane twarayaze byinshi yaratuyagishije impanuro nabo twari kumwe benshi baragerageje kuvuga ibibazo byabo kuko hajya uhawe iteka nkarijya hajya bisa nkaho buritewe n'Imana. Wow. Kuko warega havuye Imana hakurikiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu kabisa. Hajya uri umuntu ufise ubwenge hajya ugenda wakuye umugisha wakataraboneka. Ugenda wakuye umugisha wakataraboneka hajya uri kumwe na mpwemu yera umukuru w'igihugu. Telefone yaguhamagaye iguha gahunda yahari haboro wayakiriye ari nka sanga. Mbo je nasanze hariho groupe turimo nagiye mbona banyanditse muri groupe. Wow. Banyanditse muri groupe ndiko ndasoma ndabaza nibiki aba n'abantu bazoja mu nama ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ego. Hama nanje uwo munsi urashika ndagenda nditabira iyo nama byari ibintu biryoshe cyane ibintu byo kwishimira basi n'ubundi acafise uwo munezero n'ubundi awugendana. Eka n'ubundi gerageje no gukuraba wari ufise akamweme kadasanzwe ariko kijya cubahiro mwahawe bijya teka mwahawe cheval bikwigisha iki? Mbo binyigisha yuko tutari twenyene twarabonye ko dufise umuvyeyi atwitayeho umuvyeyi adukunda kuko abarundi benshi hari benshi batubonega nk'abasazi hariho nk'abantu batubona nk'ibicibwa batubona umenga nta jambo dufise batubona ivyo dukora batubona nyene nk'abantu baba baborewe urumogi ariko umuvyeyi wacu babona ko atahura agaciro k'ivyo dukora kabisa. Atahura agaciro k'ivyo dukora kuko si vya bose sico gituma tukomeza kumusengera ku Imana igakomeza kumuha inkomezi zirenze izafise no munsi igakomeza no kumwongeza n'imyaka yo kubaho yirambira umuvyeyi wacu kabisa kuko kubana nawe kuba tumufise ni by'agaciro n'ibintu byo kwishimira cyane. Nkamwe woronka amahigwe Imana ikakubaza mbe chevale nyene icubahiro mukuru wacu Evariste ndayishimiye wo kwifuza ko tumwongera nk'imyaka ingahe yo kuguma twara Burundi ari nkawe we chevale uronse nkayo mahigwe? Kuri jewe no muha imyaka isi izorindi henuka. Ugerageje kuraba kano kavura honyene n'izina rikomeye mu gihugu kuba ryariko riravugwa n'imigisha Imana ikiduhezagira n'imigisha. Urabona ko n'imvura yashina icitworohereza ntibandanye ijigwa. Twe twari tuzi hajya imvura yarimo mbo hajya ni nkuko twari gukoma amashi mu gushima. Imvura nayo kubw'izina rya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Asante Evariste ndayishimiye. Asante. Cheval. Yes sir. Rijya koraniro mwari murimwo ijya nama idasanzwe cyari ikintu gikomeye cyane gose. Buri muntu wese agerageje kuraba uko ngene mwari mwicaye ibiganiro mwagiranye na nyene icubahiro byari ibintu bikomeye cyane kugeza yaho nkeka n'abansi b'igihugu babonye ikintu nka kijya babonye ishema nk'ijya ukunda Burundi utegerezwa kumva yuko muri wewe hari ikintu gikomeye cyane nyene icubahiro ariko arakora kwiyegereza abamenyesha amakuru akiyegereza aba influencer kandi umwe wese akabaza ikibazo uko ashaka kandi akanacishugwa mu mahoro menshi cyane mu mutekano mwinshi cyane mu kwidegemvya bidasanzwe. Cheval
Yes. uri umuntu ukunda igihugu Cyane. uri umuntu ukunda n'abene gihugu. Kajya kantu kagusize iki, kijya kintu cagusize iki mu mutima, cagusigiye iki mu mutima? Kuri jewe nabonye ko twari mu nyishu basi turi mu nyishu. Igituma turi mu nyishu, hari benshi batavyishimiye, sivyo? Hariho benshi batashoboye kuryoherwa yakoze igikorwa nka kijya. Urabona hari abantu baciye baja ku social media, ngo abo bantu mwatumiye ngo na president ngo sinzi ukuntu ngo bashobora gutumira abantu nk'abo. Aho rero batanga akarero kuri jewe n'abandi nyene aba influencer nyene dusanzwe tuba turi kumwe, bakavuga ati ngo ntivyari bikenewe, ntivyari bikwiye iki niki. Mbere nce mboneraho n'akaryo kubabwira abantu bari mu bantu bagiye baravuga yuko bitari bikwiwe nka batwe bwo dutumirwa ko canke iki niki. Burya se Barundi ni umuvyeyi w'abarundi bose. Yego. Kandi umuvyeyi ni umuvyeyi mu rugo mu muryango abazi uko abana biwe bose bifashe. Kandi abana bose naho vyara abana 10 ukavyara abana 15 bose ntibashobora kumera co kimwe. Ariko bose baguma ari abana bawe. Washobora pasiteri wenyene bajya abakozi b'Imana. Hariho nk'ukuntu ushobora kuvyara nk'abana 10. Wavyara abana 10 ugasanga harimo umunywarumogi, harimo umusuma, harimo abasambanyi, yani umuma wose ugasanga yifitiye ibintu vyiwe. Ushobora guca ibimuhora. Ushobora guca ibimuhora, buri muntu wose abafise ukuntu yaremwe kandi abari abana bawe. Sivyo? Tuzokubakunda ko ari abana bawe. Ego. Sasa rero kuri ico rero umunyakubaho nyene ncubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, wewe abashaka umumwe wese nk'umwana wiwe yisanzuye kwase, avuge akamubakiye ku mutima, avuge intererano yoterera mu kwiteza imbere muri mbona kazoza tuzojamo turiho turajamo ya 2040 2060 urumva kugira twese ashaka ko twese tuzoshika muri ivyo bihe twese twariyuguruye twarugurutse atavyo uvuga ngo ndatinya naka ngo iki niki twisanzure muri make hama dukora ibikorwa vyacu ahari bibazo tubishikirize kugira bikemurwe hama tubandanye kubaho tworohewe. Cyo gituma rero abansi b'u Burundi ntibashobora kuryohererwa kiya gikorwa ciza cyo gufata umwanya nk'ujya ngo natwumvirize yumvirize natwe imigabo n'imigambi yacu dufise. Ya ni inzira nziza yo gutera imbere, ni inzira nziza yo guteza imbere igihugu n'abene gihugu. Kuko era twaravuze vyinshi, abavuga baravuze vyinshi, inyifato iryoshe n'itaryoshe baranaduhanura. Bo muri make byari ibintu biryoshe cyane, byari ibintu bibereye amashi. Amashugwe menshi. Kabisa. Aho kera ntavyo twabona. Ariko kuri intwaro umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ariyegereza cyane ugwaruka ndetse akiyegereza cyane n'abene gihugu muri rusangi. Chevare uri mu bantu ico gikorwa gishobora kuba kigushimisha cyane nk'akagohe woha wovunira abatarabona iyo ngendo, abatarabona uko kuri nyene cyubahiro y'amakora. Ni iki wabwira gashevare? Bo abatarabibona baracari impumyi ariko no kubasengera nabo bazohumuka babibone. Kuko iterambere ni iterambere riraba abarundi bose. Si iterambere rizoraba ku mugambwe gusa. No mu gutumira ntiyatumiye abanyamugambwe. Kabisa. Ni iterambere rigamije ku Burundi n'abarundi bose. Bisigura yuko utarabona uno munsi ejo azobona, azohumuka abone yugura amaso avuga ati kwa kundi bwa bundi vya bintu bimeze uko reka nifadikanye hamwe n'abandi. Sinsigwe n'iterambere, sinsigwe inyuma n'amajambere. Jewe nama mvuga burya habayeho umwami yitwa Salomo. Salomo Imana yaramwiyumviriye ko iramubaza uti Salomo nikiye kintu ubona ko noguha, saba ikintu cyose umutima wawe ushaka, ikintu cyose ushaka ndakiguha. Ego. Salomo yari umwami kandi yarafise ibintu byose ntaco yarabuze, nta kintu kimwe yarakenye. Mugabo yasavye Imana iki? Ubwenge.
kurumva yasabye Imana ubwenge natwe rero abajene turakeneye gusaba Imana ubwenge kugira nivyo tuvuga tuze turabivugana ubwenge bitugirira akamaro muri twebwe rega nubundi tushaduguma tuboneka teba aba influencer urumva ni ryatabi nyene gigendera vuga ibintu bizima ivyo bintu bizima utabifise ceceka unume wumviriza ivyo abandi bavuga hari ibikorwa byinshi ngaha mu Burundi tuzokora turimo turimbura ivyimburwa byinshi cyane ibitoro byuzuye hano hose ugenda jewe ubu ndashobora kugenda kuri station ya mbere nkanywa igitoro ca 3 kugira ndabakomeshe ingene bahora bangarako gaca ngenda kuri station igitoro ca 2 uruma nkazunguruka ama station yose ngenda nywa ca 3 5 c10 ca 15 ca ndashika kuri station wesha kandi nabonye na ya miduga yawe yose iri full yose iruzuye ati wesha shiramo igitoro ca 10000 angwe na shiramo skana ca 10000 shiramo litiro zibiri canda kuboma umutwe shiramo nanje kwa kundi warushika kuri station wajavuga gukora wa muhimbire unakuvuga ubu nanje ndakata muri station shiramo igitoro cangahe ca 10000 ca 3 ca 2 nkagenda nahandi murafise igitoro nga shiramo ca 10000 kugira nanje ndabakomesha Nikareto dukora ivyo tuze tubabwira abahora baduponda ngo nta bitoro niki ivyo bitoro ubu birahari tubereke ko bitoro bihari habwiriwe se burara kabisa bitoro birahari bimeze fresh tubabwira ivyo kuko jewe narabonye mbo hajya umukuru w'igihugu n'ikintu gikomeye cyane kabisa gikomeye cyane giteye ubwo